Amahoro y'Imana bane namwe inshuti bakundwa mwashimye gukurikirana ibiganiro bica hano kumbonesha kuri yanyu ya BTV Burundi. Numwanya mwiza kugira tubashikirize amakuru mu Kirundi, amakuru duhera ku ngingo nkuru ziyagize. Ikiringo ca rusansuma carongerejwe gushika kwigenekerezo rya 27 Nyakanga uyu mwaka turimwo, nayo abarundi bagera ku bice 94 n'uduce 8 nibo bamaze kwitabira runo rusansuma bw'uyu mwaka. Ivyo bikaba bishikirizwa na Nicolas Ndayishimiye, umunyamabanga ajeje gutanga intumbero mu bikorwa vya rusansuma uko biriko biragenda. Muraza kubikurikirana murano makuru. Ikigo Anagesa kirasabwa n'abene gihugu yuko coshira n'isoko ibigori camaze kwegeranya. Ivyo rero byo tuma ibiciro vy'ibigori bigabanuka ku isoko, ndetse n'abarimyi bakoroherwa kugira ngo baronke imbuto. Ivyo navyo muraza kubikurikirana murano makuru. Turafise n'ayandi makuru atandukanye twabateguriye mu kanya idonido ry'amakuru yacu. Nongeye kubaramusa ndabahani ikaze kugira ngo mukurikirane idonido ry'amakuru twabateguriye. Nabibashikirije mu ntangamarara yuko ikiringo ca rusansuma carongerejwe, aho rusansuma izobandanya gushika kwigenekerezo rya 27 Nyakanga. Nayo abarundi bagera ku bice 94 n'uduce 8 nibo bamaze kwitabira runo rusansuma ruriko ruraba. Ivyo rero bikaba byashikirijwe na Nicolas Ndayishimiye, asanzwe ari umunyamabanga ajeje gutanga intumbero y'ibikorwa vya rusansuma uko biriko biragenda. Keza Ela Gloria. Urwego rujejwe gutanga intumbero y'ibikorwa vya rusansuma y'abene gihugu, uburaro, uburimyi n'ubworozi ku rwego rw'igihugu rurongowe n'umushikiranganje wa mbere rwaratunganije inama kuri uyu w'Imana uheze igenekerezo rya 22 Nyakanga umwaka 2024. Umunyamabanga w'urwo rwego Nicolas Ndayishimiye yamenyesheje ko abarundi bitabiriye ibikorwa vya rusansuma bagera ku bice 98 n'ibice 4 kwijana. Yashikirije kandi ko kiringo c'ivyo bikorwa ko congerejwe. Muri rusange rero urwego rwasanze imiryango imaze kusansumwa ingana ibitigiri 98 n'ibice 4 kwijana. Babonye yuko intara zisumbasumbana, intara izimbere akaba ari intara ya Buhumuza ngo zimaze kwisansumisha zingana ibitigiri 99 n'ibice 7 kwijana. Intara iza ubwanyuma ni intara ya Bujumbura, aho ibitigiri bingana 96 n'ibice 2 kwijana. Urwego rero rumaze guhanahana ivyiyumviro kuri ivyo bitigiri, hanyuma rufatiye no kukamo nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu aheruka gutanga, ahimiriza ubugira kandi abarundi n'abanyamahanga bose baba mu gihugu cacu c'u Burundi ko bo kwitabira bino bikorwa vya rusansuma nyezina. Urwego rwaciye rufata ingingo yuko kugira ntihagire n'umwe yosigara inyuma atitabiye ako kamo nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi yateye, yuko ibikorwa vya rusansuma nyezina bibandanya gushika ku munsi wa 5 w'indwi buca dutangura, no kuvuga itariki 27 za kuno kwezi kwa Nyakanga turimwo. Tubibutse ko ibikorwa vya rusansuma nkuru mu gihugu cose vyaheruka kuba mu mwaka w'ibihumbi 2008. Ibitigiri vy'abarundi bigera ku miliyoni 8 nivyo vyashikirijwe. Tubananye n'amakuru yacu, aho ikigo Anagesa gisabwa yuko coshira mw'isoko ibigori kimaze kwegeranya kugira ngo igiciro c'ibigori kigabanuke, ndetse n'abene gihugu cane cane abarimyi boroherwe kugira ngo
baronke imbuto bitabagoye. Ivyo rero twabiteguriwe na mugenzi wacu Alain Loris Ndongozi. Igiciro c'ibigori kibandanya kuduga ku isoko nkuko vyiganwa namwe mu badandaza bavyo, bakavuga ko muri iki gihe itera rigeze bamwe mu barimyi bizobagora cyane kuronka imbuto. Uno munsi hari ibigori vyiza usanga abadandaza bamera nk'abadetaya badandaza 2010. Mugabo rero hari abagrossiste usanga bafise amadepo yavyo, abo barashobora kubitanga nko kuri 2100. Vyaduze cyane kuko ndavyibuka mu mwaka uheze iyera ry'ibigori ibi turiko turadandaza uno munsi ryagiye kugera ibigori bigugwa 1805 aho baba bakuzimbye mu bisanzwe. No kuvuga batakuzimbye ashobora kubigura 1800 kandi ivyo byaba ari ibigori vyiza, ibigori bita ibizambiya. Ibigori byaraduze kuko mu minsi yahera bikera byari nko kuri 1200 1300, ariko urabona uko bigeze kuri 2010. Ibiciro nyene bitegerezwa kubera intambamye abarimyi, kubera nk'umuntu dufatiye aho ratera nk'ibiro nka 5, kubera yuko byazimbye uzosanga ateye nka 2 canke 3. Umva bivanye n'urungero bizimbye nyene bazobigura bizimbye rumara bazishaka urungero bigurisha byo gutera n'ibihumbi 2500 bijya by'imbuto. Ku bwabo ngo imwe mu nyishu z'iryo duga ry'ibiciro nuko ikigo Anagesa coshira ku isoko ibigori caguriye abene gihugu. Anagesa yoba maso ntibizobungwe, rero nitumenya ukuntu bizoza amakuru y'ivyo nta nomenya, ariko gusa umuntu yo kwizera ko bihari. Tuzi ko bizoza bigabanya canke nituzi yuko bizoza bigabanya igiciro canke yuko bitazokigabanya. Ibigori nk'ubu babizanye ku isoko ndibaza yuko ibiciro vyogabanuka, kubera yuko mu rudandazo iyo haje ibintu byinshi bigashikaza kushoka ari byinshi, ni ngombwa yuko ibiciro bica bigabanuka, ariko ahari bikeya ibiciro biraduga. Ya leta yaguze ugira ibisore natwe turarumye twogiye kubera byinshi mu bibeyo kitibuka. Tubibutse ko ikigo Anagesa caguriye abene gihugu umwumbi w'ibigori ku mafaranga 1700 ku kilo. Leta y'u Burundi irakwiye gushiraho abahinga mu bisata bitandukanye, ivyo navyo vyofasha kugira ngo n'iterambere ryorohe. Ivyo bikaba vyashikirijwe na Gabriel Rufyiri asanzwe arongoye ishirahamwe Olukome. Ange Negrita Irakoze. Ubu biragora gutandukanya abahinga na politike, usanga byose bivangatiranije. Ikintu bita gukorera mu muco, jembo rumengo niyo ngwara ya mbere dufise, kudakorera mu muco. Nugukora ibintu byose bishobora kugira ngo tuje mu muco. Nta terambere ryiza rishobora kubaho mu gihe atabahinga bariho mu bisata vya leta bitandukanye kugira bige bongere batorere inyishu ibibazo bitandukanye, ariko hariho ibikwiye gukorwa amazi atararenga inkombe, bivugwa na Gabriel Rufyiri arongoye Orcom. Iburaya n'ahandi usanga umunyapolitike atanga ico bita orientation générale, igihugu kizoba kimeze gutya mu myaka 20 mu myaka 10, hanyuma les experts baca berekana d'une manière méthodique et stratégique avec des documents à l'appui ingene iyo vision yo mu myaka 10 izoshikira. Mugabo twebwe muntu babaza groupe d'experts bikora ibipilota hariyo muzi mwebwe, ariko iburaya ivyo le politique iravuga ivyaye, hanyuma les experts bagatanga orientation yabo nayo bakerekana ku buryo abene gihugu bamenye swat ko vyapfiriye mu expert canke vyapfiriye mu ba politique. Aba expert bashaka ivyo bita ama hypothèse, bakavuga bati mukoreshe telle hypothèse muzoshaka gute, mukoreshe telle hypothèse muzoshaka, bagaca bagira nk'ama hypothèse nk'atatu. Le politique rero baca baramwayo mayo hypothèse abiri canke atatu batora mwimwe ishobora kubafasha. Mugabiri doivent d'abord se baser aux analyses des experts avec des propositions, bagaca bafata inzira bagaca bavuga ati twebwe rero abapetere n'abatoza kwisegura imbere y'abanyagihugu bati twebwe rero kubera ibyo twifata gushika twafashe inzira iyi kubera ibi. Ivyo akaba yabivuze mu gihe yari katanga intererano y'icokorwa kugira ikibazo cibura y'amafaranga mvamakungu gitorerwa umuti hari mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kwigenekerezo rya 19 Nyakanga uyu mwaka.
Jules Verne Nakimana niwe aza kudushikiriza amakuru y'inkino aho aza kutubwira kuvyerekeye umugwi wa Rukinzo aho uheruka gusezererwa n'umugwi wa CS Sfaxien wahariya muri Tunisie nyuma yaho watsinzwe ibitsindo bibiri ku nkino zibiri zose bakiniye hariya muri Tunisie. Nayo umugwi w'Urunani usigaje urukino rumwe gusa kugira ngo ushobore gutsinda hanyuma utahukane ni higanwa ya VBL ni kuvuga Vitalo Basketball League y'uyu mwaka. Tumukurikire. Nyuma yo gutsindwa igitsindo kimwe ku busa muri Tunisie, umugwi wa Rukinzo FC waraye usezerewe n'umugwi wa CS Sfaxien mu nkino z'imigwi yitwaye neza mu mahiganwa iwabo. Mu rukino rwa mbere umugwi wa Rukinzo ukaba watsinzwe kandi n'umugwi wa CS Sfaxien igitsindo kimwe ku busa imbere y'abakunzi babo mu gihugu ca Tunisie nyene. Muri Primus League mu mpera zino ndwi inkino zarabandanije, umugwi wa Flambeau Centre uza gutangazwa n'umugwi wa Ngozi City uheruka kuduga avuye mu cicaro ca kabiri ngo watsinda ibitsindo bibiri kuri kimwe. Mu rukino rw'umunsi umugwi wa Messager Ngozi wanganirije imbere y'abakunzi babo n'umugwi wa Musongati ubusa ku bundi. Umugwi wa Vitaro ufashijwe n'umusatirizi wabo Kesi Jordan Mbona yinjije ibitsindo bitatu wenyene muri bitanu batsinze umugwi wa Moso Sugar akaba kiyaza mu kibanza ca kabiri mu basatirizi babona igori cyane n'ibitsindo bitanu mu nkino zitatu amaze gukina muri uwo mugwi. Muri basketball umugwi w'Urunani waraye ukwije inkino zitatu muri zine zisabwa kugira utahukane iganwa rya Vitaro Basketball League y'uno mwaka nyuma yo gutsinda umugwi wa Dinamo mu rukino rugira kane mu nkino za playoff. Jolis Ndumutima cegera cy'umumenyereza mukuru w'umugwi wa Dinamo yamenyesheje ko bagiye gukora ibishoboka vyose kugira barabe ko botsinda urukino rukurikira. Twashasigaranye urukino bukizere kandi baza yuko ibyo twakoze no munsi ibyo twakoze na Frodi bibaza yuko tugiye kubikosora nyuma tugaruke dukine dutanga urukino rwiza kwa umunsi wa gatatu. Nayo kubwa Elvis Hakizimana umumenyereza w'Urunani avuga ko basanga bafise abakinyi bakomeye kandi ko bagiye kubandanya bitegura kugira batsinde n'urukino rukurikira. Ni plan de jeu yasohoye dufise effectif nziza. Twe tugerageza kubashira mu makondisyo meza bivanye nabo tuba dufise. Dufise abakinyi beza basanga barakora kuri muze yiwawe ibintu byama bigenda neza. Rero uno munsi twavuga yuko twakoze ibitandukanye twaba dukora mu yandi match. Twakoze bijya nyene tutaye dukora dufise plan de jeu en attaque no muri defense kandi twageze ku respecta ngira ngo mwaye kutengeje muri defense twari twahinduye mugabo namanda bivuga niho byajitse twe twareponda ubunya turi imbere nibaza yuko nacu tugiye guhindura bisubiye iminota za playoff zirakomeye byawe bwango na ma finals ama finale yose. Mu nkino za nyuma za playoff akabatekanijwe inkino indwi ariko mu gihe Urunani botsinda rukino rwo kuri wa gatatu bakazaca batahukana igikombe cy'iryo higanwa. Imigwi itatu ya mbere abayizo giserukira Uburundi mu nkino za East Africa Basketball Champions 2024 zaba mu mpera z'ukwezi kwa Munyonyo. Mu makungu mu gihugu cy'Ubwongereza umugwi wa Arsenal warayunganije n'umugwi wa Manchester City mu rukino rutari goroshe. Nayo mu gihugu cy'Ubudagi umugwi wa Borussia Dortmund warayutangajwe n'umugwi wa Stuttgart gwatsinda ibitsindo bitanu kuri kimwe. Inkuru ivuga amakuru yo mu makungu tuyishikirizwa na Irambona Brenda Deboha. Mu nama rukokoma yuguruwe icese n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU yo gutegekanya ivy'akazoza mu mugambi w'impapuro 42 ugamije guhuriza hamwe ibihugu vyo kw'isi kugira ngo bishobore guhangana n'ingorane ibibazo bihambaye vyo mu kinjana ca 2021 nk'ihindagurikwa ry'ikirere, ubwenge bufatiye ku buhinga bwa none, amatati n'ubusumbasumbane. Umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres yasavye ko hogira icokorwa vyihuse avuga ko ayo masezerano ategerezwa gusubiza mu ngiro mu kwiyunga n'ibindi bihugu vyinshi. Iryo sezerano rigizwe n'ingingo 56 zijanye no kugwanya ubukene, ubusumbasumbane buhagaze ku gitsina, amahoro n'ihinyanyurwa ry'inama y'umutekano mu guhagararira ibibazo vy'ibihugu vyo muri iki gihe. Harimwo nko gukosora akarenganyo ka kera kagiriwe Afrika. Birerekana kandi ko ibihugu vyinshi bishigikiye ukuntu ibigwanisho ruhonyanganda bikugwaho kandi rikaba ari ryo rigenzura ikoreshwa ry'ibigwanisho vyica. Ikintu gishasha muri ayo masezerano n'amasezerano ya mbere ku isi yerekeye uburongozi mpuzamakungu bw'ubwenge bufatiye ku buhinga bwa none. Ategekanya ko hoshigwaho umugwi w'abahinga wigenga muri ONU kugira ngo usuzume intambamyi mbi na nziza zishobora gutegwa n'ubwenge bufatiye ku buhinga bwa none.
Ubwa nyuma ayo masezerano asaba intwaro kumviriza urwaruka no kubashira mu bikorwa byo gufata ingingo hamwe no gukuraho intambamyi zijanye n'amategeko n'imibano zibuza uburenganzira bw'abagore. Dutandukira amakuru yacu muri Afrika y'Epfo, naho hari hakanye cyane kuri uyu wa gatandatu, abakunzi b'indege barerekanye indege zitandukanye mu kurabira hamwe ubuhinga bushasha bw'indege butandukanye ndetse n'indege zitagira abadereva. Aho haje mu mahayanishwa y'indege yo muri Afrika 2024. Iryo hayanishwa ry'indege riba uko umwaka utashe, ni rimwe mu marushanwa manini y'indege ku isi. Byabaye muri iyi ndwi iheze ku kibanza c'indege cya Waterkloof ku mugwa mukuru wa Pretoria. Ico gikorwa carahaye akaryo abahinga mu vy'indege, abadandaza n'abakunda ivy'indege bo kw'isi yose. Aho ingabo z'indege za Afrika y'Epfo zari zirongoye zerekana indege zazo, ziha abadereva akaryo ko kwerekana ubuhinga bwabo. Umukuru w'igihugu ca Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa yari mu baje muri ivyo birori. Ni kuri iyo nkuru ivuga amakuru yo mu makungu turangirije ko amakuru yacu tutabateguriye kuri no munsi nk'abandi bashimira mwese mashoboye kuyakurikirana, ariko kandi nshimira menshi amakuru ba BTV bagiye no hino kugira ngo baturonderere ano makuru twabashikirije. Ndabashimire kandi abari mu buhinga bw'ivyuma nabo nyene bakoze ibikora inka kugira ngo uno munsi mushobore gukurikirana ano makuru atankomanzi. Imana ibafashe aho muri hose kandi mutangure indwi mukanyamuneza n'umunezero udasanzwe.